tabia yo kutasaba imbabazi, yo kutomba msamaha, yo kutomsamaha, yo kutovumilia, yo kunenea juu, yo kutawala wengine, tabia waume wengi, tabia wasichana kubura abagabo kubera wachumba cha tabia katika jamii zinafanya tabia mbaya. Je, tabia wake mubili kama uende katika aseno mwana tabia zako uchuhaguruka kusimama sasa miguu yako usabiri imbabazi hiyo kamere mbere yako niba wabonye kamere yako kama una tabia yobi kubuza mahoro yobi kubura kuroranirwa hariyo kamere mbere tabia tandiri imbabazi ikigira chumo yako iyo ni kamere mbere iyo ni tabia na mengine umuntu wese abonye kamere mbere tabia asimame kwa miguu yake yabonye kamere ameona tabia kamere yiwe tabia ya maana tuwa Bwana tusamehe hebu leo yavuga watu bora chini watu wameshindwa dose ndio kila chimbele yao kwa hiyo kamera hapo malihana abatari bake nibachihana kamera kutura mu mashenge bafise kamera baratibakije umenga sivya none basabira imbabazi amaraso yawe na babatiza yawe na sibabonekeko izi kamera mbere uziyandure kamera kuyimitwe ya kamera mbere tabiri imitwe ya kamera mbere izi nzoka z'ubuganga tatifenagura nagurusenge iyo kamera mbere yawe sangambura iyambure kamera yawe imana ngo mana makuneshi kamera wele isaha iyi kamera nisubire kugira ku bushobozi nagura kamera mbere oh mana iyi kamera mbere yo kuba ntagorwa yo kutumvira yo kudasaba imbabazi yo kudaca bugufi kamera mbere y'ishota kamera mbere y'inzigo kamera mbere y'ubwibone kamera mbere y'inzoga kamera mbere y'ubusambanyi kamera mana tabara tutu ibiganza byawe mana heza ibihebana w'inzira rangura kamera mbere y'ubuzima bwabo ibiganza byabo biheza urakoze nagushimiye ndagukengurukira abantu bahari mw'izina rya Yesu. Amen. Amen. Amashimeshi kumakofi mengi kwa Bwana Yesu. Hari umuntu ijambo ryawe n'umuntu manela kwishaka katika hatua ya pili. Umwanya ni mwiza cyane. Muda ngali mzuri. Wakoresheje neza. Tumeutendesha vizuri. Kandi umuti mwinshi si ukora. Tena tiba dawa nyingi sina. Kandi misi ukiza. Muti ariko Yesu akushoboreze. Lakini Yesu akwezeshe. Nababwiye ibintu bibiri. Twashoboye kubwirwa. Tulipasha kwambia. Bariko amanje. Aya. Abima yananiambia bashamba y'ubugingo anene uzima hari inzugi zigiye kugura na milango na dakari amazi ushobora kuyatahura samazi ilishamba imana yaje. Haleluya, amen. Hari abantu bagiye gufata ingendo za kure kubera bahumanutse bari barahumanye bari barahumanye igamo byari byarananira uwaye isaha bagana n'ijambo tugiye gusigara mu mazi haleluya, haleluya, oya haleluya, haleluya. Vitu mambo haleluya, haleluya, amen, oya haleluya, amen, haleluya. Natangari imana kweli. Mimi nimeshangalia imisi miongitwi kusabiri ilikuyama gukaraba kw'amazi nimetoa kunao mabedi gitangaza je mujiza hii maono umetoka wa ijuru ryonyene mbingu tu narutse shirahara fanyeni haraka njoo navomye maje muzana murashaka mbe mujane ari inyuma yange msitake mabebe kule ikigenzi no gukaraba gusa msingi tuli kunawa tu gukaraba
cha msingi ni kunawa. Munzanire gusanga yasenge. Leta hayo maji niombe tu. Oshire ngaho dusenge. Weka hapo tuombe Mungu. Mbega amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu. Agiye kwirukana imibezo. Yeye atatoa ukoma. Abarozi baragonze. Warozi wamekuwa na matatizo. Barahuye n'ikibazo bikomeye. Maze abantu bo muri ico gisagara babarira Elisa. Ndio. Batira iki gisagara ingene cubatswe ahantu heza. Abantu bo mwiki gisagara tuwaibuchi. Bandari. Ingene cubatswe ahantu heza nkuko nawe ubibona mugenzi. Ndio. Ariko amazi yaho ni mabi. Kandi atera uburambu mu gihugu. Yo, hari ibintu biko bituma ibintu biramburura. Aravuga ati nimunzanira akaja gasha mugashiremwo umunyu. Ndio. Nuko barakamuzanira. Haleluya. Ava mu gisagara aja kw'iriba. Ndio. Aritereramo umunyu. Aravuga atukuni kuhora hagize. Ndio. Wakijije y'amazi. Haleluya. Ntahazosubira kuzana urupfu canke kurumvya. Amen. Haleluya. Aravuga ngo nanzane akaga. Nasema leteni chombo. Akaterera marema. Akaweka ndani ya maji. Uhereza. Tangu wakati. Ayo mazi ataraki. Hiyo maji akapata. Atavuga ngo uhereza. Akasema tangu wakati. Umurumbo. Wewe iramburuza. Poza. Ibizosubira kuba atarudi tena. Ayo mazi. Faya maji. Abazi barayanywa. Maji wakanywa. Bakarambura. Ibitungwa bikaramburura. Vitu vikana. Ibindi bidapfa. Vingine vikakufa. Kandi. Bana vitu shetani. Alikuwa ameharibu ubuzima bwawe. Maisha yako. Amaze kuhumanura alipotoa unajisema. Akasema ayo mazi muyakoresha ibyo mugomba. Wewe saha. Ahora aburupu. Cyangwa uburamu. Nimutosubira kubaho. Urupfu rwari imbere yawe. Ibintu byari byabatuma. Inyuma yo guhezagira aya mazi. Kuyahumanura. Ibitosubira kubona kukundi. Hayataonekana mara nyingine. Tusome Ezekia. Ezekia 37. Ezekia 37. Ezekiel ndio. 37 uende kurongo wa mbere. Nani yambia ya mashamba? Nyarutsa fanya haraka. Ezekiel yerekwa iby'amagufa yumye. Ndio. Ukuboko kuhoraho Ego. ansohokana ndi muri mpwemu wiwe. Kuri. Anshira hagati mu kiyaya cuzuye amagufa. Ancisha ijya n'ino yayo. Ego. Maze mbona ari menshi cane muri ico kiyaya. Kandi yari yumye gose. Haleluya. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ishura ni mwami uhoraho, ni wowe wobimenya. Arongera arambarira ati vugira kuri aya magufa uyabarira uti yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'uhoraho. Uku niko umwami uhoraho abarira aya magufa ati hengera nshira imwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima. Kandi ngira amashire kw'imitsi, bazane kw'inyama, barenze ku rukoba, bashiremo imwemu, nuko muraba bazima. Kandi muramenye yuko jewe ndohoraho. Nuko ncavuga nk'uko mbariwe, maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro, mbona isi itigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryaryo ngizenya, mbona ariko imitsi, maze inyama ziyazako, urukoba
abirengako ariko ntamwe muzari bwajemo maze arambarira ati vugira ku muyaga vuga mwana w'umuntu ubarira umuyaga utuku ni ku mwami uhora hagize ati ngwino muve ku miyaga ine namwemu muhumekere kuri abo bishwe babe bazima nuko camvuga nk'uko mbariye imwemu zibinjiramwo baba bazima barabyuka nyinshi nuko arambarira ati mwana w'umuntu ayo magufa niwo muryango wose wa Isirayeli baravuga bati amagufa yacu arumye ibyizigiro byacu birabuze turashize rwose none vuga ubabarire utuku ni ku mwami uhora hagize